Imwenyuro TV. We got you covered. Reka kumfata nabi nuko gende bigusa ngo mutumvirize abasha nukurande kure ngo mutumvirize ande kure reka kumara maza mwaba bantu uja he turajana tujana he sivyo nyene sheri nama ndakubwira ati je nzokujana ahantu hagezweho hateye imbere ego sheri nayibonye bro uza gukundana n'abahungu b'imihimbire ndakubwira ashe nawe uranyeretse ahantu heza cyane aho nyene kwahaza n'ibintu reka tuyifotoreze sikaga foto nyene nakubari je mbona umego kobeye mani nanje ndi bogare mani niraze ndaye fresh hari umuhungu mwari bwakundana ameze nka jewe wiba aho yuri wa mbere bro mugashere nukuri wenda amaze kubona wewe twarahujije ntavyo urabona boye ndamaze kubibona twahuje mugahari akajambo kamwe ntarakubarirashe kandi ndazi ntakoze nk'ubu ntiwaciye ukibarira byumbiye haje kambarira twumbarira nitwishi mugashere ninabivuga ntuvya biravana n'ivyari vyo mugabo mbwira sinokwanka ico ntaro ariko dukundana hariho ikintu noshobora kukuruka cyane urumva ico je nashaka kukubwira nagomba uzompa umunsi umwe wa kandi imbere no munsi nyene no munsi nyene je ndabigusavye vre murabe no munsi ego sheri nta nakimwe nta kibazo vraiment ivyo sinovyanka kabisa muranyemera ndakwemera urumva turemera ahubwo ntivyoba nivyo no munsi gusa ahubwo ivyo no munsi gusa twaba twiteye inyota vyoba n'ivy'imisi yose n'ibihe vyose ahubwo cyo turaba tugende twijaniye imisi yose yego none hari ikibi Kufata nabi mu bantu ndagukubita jewe rero navyase nabihevye no dupfa ko nabiheba kubera gwe ubona ko tugira dufisa no wamaze kuvuga namaze kwifuza ubirocibwe none ndagiye nyene asireka tukora ubundi munsi ndabivuga turajana aba bantu bari ngaha bariko baratura mugabo kuramara uri kuramara maza mu bantu mara so bikoze jewe twabivuganye mugabo nabirindu none ndabihinduye ibyo bihobo reka kumfata nabi nuko je ndabigusa wamaze kubisaba twabinaje ngo mutumvirize abasha nukurande kure ngo mutumvirize ande kure reka kumara maza mwaba bantu uja he turajana tujana he wale tujana kura kuro umuntu ariko aramurendira ariko ari mu tubigire mu byase reka nanu umukosori nani nani ehera je kura none bazifasha bagire basho nimutumvirize uyu muhungu twari turi kumwe yareka kumutuka twari turi kumwe twasanga mu makosa none amaze kuba ari kamaramariza mu bantu bangana kumaramariza rya twabikira kumaramariza dutekere yari n'ijyane yansabye dabo yagusabye iki yansabye none we gamani ivyo umuhungu asaba umusobwa ntabyo yansabye rero yatumye nifuza imbere y'Imana kwifuza bingana no kuba wabikoze none wipfuje bisigura ko n'ubundi wari telefone ngo aragiye ariko aho none wowe dabo ushaka iki je navuga icagomba ashaka yuko tujana none wewe uza kugerageza banzureke abantu babibona reka ndakubwira uko bari bose babibona na bari umbira uyu mukobwa je turahuriye ngaha mu bisanzwe tutatuzi nanye
ndamubwira mbona twakundanye nyene fese ubu rero bahagaze kunyihaka ndavuga ati umukobwa ngira numvirize ati je ngira numvirize ko umukobwa asanzwe atanga ndakubaze cyangwa wowe uri muri ba bahungu abandi mwa mushaka gutoragura ejo no munsi ejo hirya yejo muri bandi ikibazo kihari wamuhunga tuba tureka gufina atari byo gufina irisi kandi wewe wanje kumusaba wisunze iki jewe mu bisanzwe nagira numvirize ko asanzwe atanga none yaguye wamusaba rero yaguhana wereka nkubwira icyo reka kubwira ikintu cyatumye ndamutinya nasanze asa n'umuntu yoba yarakinye Champions League yakinye Premier League nanje ndi muri deuxième division cyo ndamwihanga mwamugomba naravye akagasura mbona umenga ni umwana nyene ndavuga ati ndaronsa umwana ndavuga ati reka ndirage numvirize none afite atera yemera je no kwemera kandi akemera ndamupinye bajugunya none ninasanga batabone kwandira yawe bafata mu ruri yawe nimurocire hari ibintu byo gufina muhungu sibyo ndimo ndamufata mbwe ndamurekera ku bakobwa mubonye ndaguha mu ntango yaguhaye ko yaguhaye rero gutura ingaha anye tora ibyo jewe reka basi mwe n'umucuru baza mudahengama jewe ndavyemera yuko ama mugapana kumbwira burundu ndamusuzuma jewe niyemere ndamusuzuma mwe murabyumva je ndamusuzuma nkasanga ari sidi je ndamutwara burundu ndavyemeye rero kandi nabana ngaha nanje ndamusuzume muri nyoke twavyumvise ke tumubaze simwe mwizeye nga hari umwe bakora nimutwumvirize nabahamabare ne mukoba wewe hari cyo uyagiriza je naco niyagiriza muhunga cyo uyagiriza je nta nakimwe sawa rero gusa namutiza none jewe cyo natinye wo kuvuga rimwe akumva kabiri ngo kandi ngo ubuzima bwawe bwose kubera nzi wataco niyagiriza none inimba yakwemerera je muri ngaha ndamusuzuma ninasanga ari sawa nsanze ataraha abandi yaheze ndamutwara wari umunsi wa mbere reka duhuye nawe nawe urashobora gufika wamukobwa amaze nawe sibyo fara ko muza mushaka kudengereza abantu sibyo ntwara wewe urembera yuko wewe atabone mu ruraho wewe tutabishaka nta wundi muntu naza aje kuvyipimira jenda bipimira hasi ntujana muhira ntabyo kukujana ndamwibari niya gupimana agasanga ibyo ukora avuga sibyo gusa kugenda gute nta ntwara nta gutwara none iki abana hari abantu benshi ngaha hantu twari turi sibyo cy'igipayo niyo kuko bitwa tubifungisha ibikira kitari yari none brata nk'usunda ko urufaso ni none naza mpime kwanza ibyo bindi bitatu karavuga ko urabyumva avuze ngo mupime uyu naco yagiriza naco yagiriza we nawe rero nawe ntutubana ngaha tubana jewe kumupima ndemera sawa igikenewe nuko tugaragaza ukuri sawa naze je ndamusuzuma bamukobwa urebe nka musuzuma nasuzuma ngo tugende iki mike namure tuvugisha ukuri nibasanga ibyo ukora avuga ari byo je kavuga ari ukuri biza kugenda mu jewe ndasorora mu bagabo ndamwambura iceye namumara amazi ndamuzana ikigo tugende twamwe mugende naza wowe no witwa tugende muza kutubicavuye ego abona ego nukuri kw'Imana ariko abahungu b'iki gihe we mana ngo ndisuke none ntabwo nurabikora bigenze gute ko tu aciye ngawe ngo nimbwi byabaye sinari nabibabari sinabibabwiye byagenze ndababwira ati neza si muzima byagenze neza narabe kanwa niki byagenze mbere ko ari yirukanwe niki hano wabonye rero wowe yagiye byagenze neza iyo nagufatanya ntiharaje no mashira reka ndagutera ahubwo Imana ishimwe mfise ukwerekwa kuyitsa Imana yampishuriye ndabona gatari muzima mbira rero aramaze kumaramaza mu bantu jewe avuga ikintu agiye gukora kandi anyambika ice angure kice ibyo onye ibyo nta kuntu bivuga aduhagaze urumva wose gusanga haguye kwiceye yabice mugenzi none si uyu nyene n'icambuye na tunyaruka cambuye ko niyibwiza gusubira mwe nibaza ngo yinjye noneho mbiriza reka tumwijambo navuge basi ko twabona ndababwiye ubu nyene nta mahera no uvuga ngo yo gusorora dafise none wewe bari kwadushya uza kumaramaza abantu we urabona bamwe tubari wemeye oya ni gute ashaka ikoze narifise
urumva bagomba kubona mu manga june mu muriro jewe umwana bafise reka akamahera afise nta kibazo ntitwosha tumufata kumengo tuca tumureka yamara reka tuce tuyage ahama tubahanure rero igikusu none umviriza oya jewe umvira nimba aranondereka ntabwo atiritsa jesi ntaha gutyo telefone ndayibasigira amahera telefone urayisiga telefone ndayisiga asiga telefone sawa na telefone azo ni bibaho nta ntibinasha none ndabona nanze tubwire igituma bijya vyose wabibaza ariko kenda nabegeye wari kubikura kugira ushike kuki isutwa zisutwa nabasobanurira hamwe muheze muraga ndayivuga niyo abakobwa bisigiye mwenda abwire ariko ego kwe iyo ngaso mwiharaje kuzamara ikintu nk'ibyo si manza kumureka reka kuvuga bakombiretse we ntajya mu bana utegeza kumviriza kuko ni wazi igituma yabikoze navuge muga nanje mu ndijambo mu ndijambo ari kumaramara namaze kumaramara wari kubikorera iki none tubona ndi mugabo none ndavye wabona ndi mugabo jewe sindi n'umusore burya je ndi umwana ntubone bwana nani umusore avamwe umugabo je rero sindaba umugabo genda urondera abagabo ahandi hantu kandi rero nta majambo nakine mbura mwanyumviriza igikuru nuko tuje ngaha tuvugane impamvu yatumye ibi byose biba tumenye n'ukuru bihera ego reka ndabasobanurira ikintu kimwe je umukobwa twahuye ndavuga ati rero ndarovye umwana ati muga rero ko abana bamaze kumera nabi reka mbanze ndamusuzume ariko mugana we tusubiye ahubwo akino muzi gutora mutora nimba mumaze kara mashashe mwibarabara yaba ari gutora nabi ntuvuze nabi mbere ndabwira uyu ni ibyo mwenda cyumwe ndamutahura kubera akabumva numvije none baduri twatega numvije jambo avuze yuko ndika ndabitondera mu kanya ni telefone nayo nemera ni telefone mu kanya nta muri bari giye gutuma bwanga reka shaka umugabo bari kubashaka umugabo gushaka umugabo ashaka umugabo bigatuma ndinda nande ndamushaka aca no kujya oya ivyo nibibaho nari kandi agupima nawe wari kwihagarara nta n'agaciro yihaye oya wowe wari kumbwira ati nagukunze sivyo ukemubwira akabimenya nyuma avuga ati je sindagukunda hama bikumvikana ivyo kuvuga wawe ndagwaye ubuzima bwanje bwose ubwo bwose nani wewe mu buzima bwa buri Yesu Kristo yakubwiye ko yashaka ubu rero ari kuramuvugira rero abantu bindiri abahungu dabora bamumanza bamureka kugukinisha imitima y'abakobwa ubu twarababaye reka ko bamudukinisha ivyo bintu sivyo umviriza bigenda kanda kubiza kuri sivyo rero rero kusumusha umusoro waje singuye azo kuhenda binkoreye jewe no kugimana zo muraza no kubona bingo muganga wawe mani urazi je namaze abakobwa sindimo ndetse kumushikira none ndashikiye ko umwe mwe byamuguye umuntu mwanya oya ndashitwe mu sivyo umuntu mwanya umuntu afite jambo yako afite huyu none nk'ubu yoca avuga ngo ngira jambo waba musobanura aco rero reka bihere je umvira rero kugira umuntu yirirwa ari imena umuntu ndabihebye mu mutwe amara urabona ko mara maje mu bantu duhijambe urabona abakobwa biki gihuko mu meze urabona ko umuntu yaba yabivuze urabona nama nabivuze ari mukunyisha none wowe umuntu basi wowe uri uraderanja byonyine bisanzwe agatetera avuga ngo ubuzima burundu ni Yesu Kristo araguhaye ubuzima bwiwe acatako afatira mu bantu jewe ndabihebye na telefone yiwe ndayigumanye wowe uzogume wimaramaza gutyo nyene mu baho akasakumira kabana uzobigumane turara akasakumira kazi mu bihevye aya nakubiheba ntari zabone wasiganye muri umwanya ngo nabyo ngati nawe wikebuke ushaka kumurindi jembere singomba no kuguma mu ibyo akanakumira mugabo uzotumenya neza ko ibyo bihaza tugende akasakumira kabisa bawe goma ngaho twakudofa